Hello guys, mugire ibihe vyiza, reka makuru tuhere ku video ya Kwizera Eric Kirungo atamisha ba defense ba Bumamuru mu rukino rwahuje Olympic Star na Bumamuru ku munsi wa Mungu. Iyi video y'amatari bake muri weekend mu gihugu iwacu ramubona Kirungo ipasi yarahawe na Chris Ndikumana kubita fata paro acenga abantu defense baragwa akubita umunyezamu ashiburiramwo atsindira Olympic Star igitsindo ca kabiri ngo rukino. Kirungo kabza Kwizera Eric umukinyi wa kera wa Leliera kuri bintu abafana turatangara. Iyi video imwe mu video yavugishije abantu batari bake ngahe iwacu turetse n'abakunda umupira w'amaguru muri kategori zose bavuga ati what a player, what a goal from Kwizera Kirungo umukinyi wa Olympic Star kabisa urambonera kubita mu defenseur nyeza marandagaza. What a player uyu musatirizi international walaenda barahiye uyu mukinyazi ibintu asibara za machengu mu playmaker wa hatari. Kwizera Kirungo ni underrated guys. Tukirire ko nkuru zavugishije abantu mw'iyi minsi mw'ijoro ryakihabaye urukino rwahuje Tottenham na Chelsea mu nkino za Carabao Cup muri kimwe cy'umunani. Urukino rwaje kurangira Tottenham itsinze ibitsindo banganije kimwe ku kindi, Tottenham itsindira muri penalty 5-4. Ibintu revye bari mu rukino ruhagati ni ibintu bisekeje cyane. Umukinyi wa Tottenham Eric Dyer myugariro yavuye mu rukino rimwe ruraba agenda ku toilette. Reka rero sasa Mourinho kine seni tabaho amukurikira yiruka atugiye ni gute utano rugamba bene wanyu. Mourinho amukurikira yiruka akavideo kasekesha abantu batari bake. Mourinho amukurikira yiruka Eric Dyer nayo amarayo nk'umunota umwe cyangwa amasegonda acagaruka mu kibuga yiruka ku defend umugwi. Mbega afite wowe video ntaho nabashe kuronka ariko ni bimwe mu bintu byavugishije itangazamakuru bikomeye kabisa. Mourinho na Eric Dyer bongera kudukinira seri tabaho n'ijoro ryakeye bana, aho Eric Dyer niwe yatuwe nk'umukinyi yigenje neza mu rukino acafata agashinga bamuhaye agenda gatereka kuri ya toilette yari yagiyemo agatereka ko atinda gatuye wa toilette. Mbega Eric Dyer we. Eric Dyer nyuma y'urukino atangaza ati ntandi mahitamwo ati rimwe birahamagara ati nari kugira gute. Jose Mourinho nawe bamubaza ati kubera ko wakoze bijya bintu avuga ati nashaka namushire kwigihunga nyene amenye ko ateguye gutana urugamba abakinyi bagenzi biwe. Mourinho yongera asubiza mwandi majambo arazi yuko katiburira acavuga ati nanashaka kureba yuko aza kuva yakaravye. Hamwe the special one niko yabaye kabisa ati nashaka no kureba yuko aza kuvaya akaravya. Abamenyesha makuru abatwenza sana Frank Lampard nyuma y'urukino avuga kuri Timo Werner impamvu atatiye penalty navuga ati yarameze urukino rwaje guhera ya ameze fake ameze nk'urushe. Ni mpamvu nacenda ya Mason Mount byanarangira nayihushije byatumye Chelsea isezererwa. Akaba ari Timo Werner yanatsinze igitsinda cyiwe ca mbere muri Chelsea kuva yashitsemo mu rukino rwiwe rwa kana ikinira nk'umukinyi wayo. Nyuma y'urwo rukino nyene Jose Mourinho yakuriye akantu Frank Lampard. Jose Mourinho avuga ati Lampard sishatse kumusuzugura, sishatse no kumwigisha umupira ukatawazi, tariko ibi bintu akwiye kubimenya ati cyari cyiyumviro canje gusa, tariko nk'umwe mu bamenyereza bakiduga ati hari ibintu akwiye kumenya. Jose Mourinho kabisa avuga kuri Frank Lampard avuga ati byari kurikira rwa West Brom naramubonye yatakaje amaze gutsindwa 3-0 yari yanumye atajambo na rimwe aravuga yacecetse ewana ubona atari hari gusa nongeye kumubona yatsinze aba yaryohewe yiparatura kuri bench avuga amajambo yigamba yiterera hejuru ati sishatse ndabizi kaza umupira w'amaguru ni cyumviro canje atarika akwiye kumenya ibintu by'ubumenyereza. Kumenyereza akwiye kumenya ukuntu kura reaction watsinzwe cyangwa watsinze genda wicare kuri bench wicara utuze uryohererwe mu mutima ureke kwiyemera ku bandi wigira umukapo. Jose Mourinho kabisa abwira Frank Lampard ati hari ibintu utaramenya uracaye mushasha muri aka kazi k'abamenyereza.
guys, reka natwe tuje mu makuru ya transfer abari menshi yavuzwe mu Bwongereza, hari menshi muri Espagne bisa n'ibicecetse mwo ku boro. Reka tuje mu Bwongereza abariho duhera. Hariho interview mesegranye n'ikimenyesha makuru sport ku munsi w'ejo, ndakurarike ntuze kuyicikwa nyine mu kanya deje transfer mu Bwongereza niyo tuca tujako, ntuze kuyicikwa. Makuru ya transfer, Manchester City yamaze gusinyisha Ruben Dias myugari wa Benfica ku miliyoni 64 z'amapound, aho yasinye imyaka 6, akaba rero vyatumye Otamendi aja muri Benfica nawe ku miliyoni 15 z'amapound, akaba yasinye imyaka 3. Ruben Dias nyuma yo gushika muri Manchester City akavuza ati sinari kwitesha amahirwe yo gusinya muri Manchester City, ati nimwe mu guyambere mu Bwongereza, ati byo washitse ko biravyerekana, ati wigenje neza, nimwe mu guyigenje neza mu myaka mike irangiye ngaha mu Bwongereza twebwe nk'ibikombe vyinshi, ati ndanezerewe kuba ndahaje, ati nzuko ibyo nshoboye vyose ngerageze kwatwarira ibikombe ndanahandikishiriza amateka. Akaba ari Guardiola abayo umyugariro w'umunani ngira asinyishije, bakaba bamutwameragere ku miliyoni zingahe, ku miliyoni amajana z'amapound kuva ashitse muri Manchester City. Umumenyereza wa Benfica Jorge Jesus avuga ku iryo gende rya Ruben Dias yavuze ijambo ryashitse kenshi abantu batari bake, aho yavuze ati Ruben Dias uvuye mu mugwi mwiza w'igitangaza ukomeye kuruta Manchester City. Uranyumvira? Ati ahantu honyine Manchester City iturutira ni mu mafaranga gusa, ati naho bundi nta kintu Man City turushije. Uranyumvira? Abajama umva babaga Man City ntiratwara Champions League, ntiratwara Europa League, wa ibidaciyubaka namakaje gusifite, ati naho honyine Man City turutira, ati nta kintu, ati naho vuye naho giye. Umumenyereza wa Benfica kabisa asetsa abantu batari bake, aho kandi Manchester City yatangwe kuvuga kuri myugariro wa Bayern Munich David Alaba canke Nicola Tagliafico wa Ajax, mwaba bitegerezwa gukora mu myugariro ku ruhande rw'ibubafu, itegerezwa gusinyisha, ariko bizoca bituma na Zenche ko ayivamwo. Rimwe ravuga yuko yoba umwagent we yagiye kumusabira muri FC Barcelona, akaba ariyo yo kuyungamo akaba mu backup wa Jordi Alba mwo mugwi Catalonia. Turindire, hari amakuru menshi ya transfer arimo aravugwa muri Manchester United. Hari amakuru guys, hari amakuru kuri Jadon Sancho. Kuri Jadon Sancho rero Manorazi yuko yari yateguye gutanga tusabe mwiyindwi yarabutanze, itanga bw'imiliyoni 80 z'amayero gushira ko 20 za bonus nigenza neza. Tote munabwiye ati sidashika miliyoni 120 z'amayero ntimusubire no kutuvugisha. Ati ntimusubire no kutuvugisha, ati musi yizo miliyoni 120 z'amayero nta kintu na kimwe tuzovugana. Ikaba rero byatangaje n'ikimenyesha makuru Sky Sport, ati atari 20 million z'amayero nta kintu tuzovugana. Akaba ari nabwo busabe buri officiel Manu yaritanze kuri Jadon Sancho. Akaba ari kandi Dortmund hakanya makuru avuga ko Jadon Sancho impamvu ataza kugaragara uyu munsi ku rukino bazakina na Bayern Munich muri Super Coupe yo mu Budagi, ngo ari uko abari mu biganiro na Manu yariyo mpamvu. Dortmund hakanya makuru ivuga yuko impamvu ataza gukina ari ingorane zisanzwe, bari munyezamu wabo Boki yuko ari ingorane nyene ataho zihuriye n'iyo transfer ya Manu ya Manchester United, kuko bovye bisa n'ivyamaze gupfa nyene batasave atire 20 million ngo nta kintu na kimwe bazopfa baganiriye. Izo mande zose niko Dortmund yamaze kwishura uwo mugwe muri Manu. Kandi Ousmane Dembele, Manu yavuga ati tukabura Sancho ni Ousmane Dembele wa Barcelona. Dembele ngo ntashaka kuyijamwo no kuntizanya ngo yavyase. Ubu naho hagezweho Luka Jovic wa Real Madrid. Manu yishaka umusatirizi mbere yo kwisoko gigura n'igurisha ryogagwa. Hari hatanga kuvuga Luka Jovic wa Real Madrid hamwe na Edison Cavani yorakina Paris Saint-Germain batamugwa fisi. Luka Jovic bwa mbere ntiyashaka kuyijamwa no kuntizanyo, gusa amakuru asohotse nyine avuga yuko yatamwe no kuyikurikira kuri Instagram, kandi yamaze kumvikana n'umugwi runaka ukomeye. Bivuga rero ko ishobora kuba ari Manchester United Luka Jovic ashobora kwimukiramwo. Akaba kandi ikimenyesha makuru Sport 1 kivuga ko 80% Manu yamaze kumvikana na Maitland Niles, umukinyi wo ku ruhande rw'iburyo, umyugoro ku ruhande rw'iburyo wa Arsenal
yuko biteguye kumutaka miliyoni 22 z'amayero gushaka bonus bamuvanye muri Arsenal. Bamwe abantu Man rimwe iragura Man yu kabisa nta vyayo. Man yisoko ni gigura nigurisha yaracicitse yicariye ngaho nizi vyirimwo vya Sancho birayinaniye. Dembele arase na kajagari Thiago Alcantara baramubuze ubumva ngo bagiye kuri Maitland Nice wa Arsenal. Imirashaka umusatirizi yagiye guhiga myugariro se kwasa Man yu kabisa iri mubika ari nako kandi Porto Manuel yatanze n'umundi busaye kuri myugariro ku bandi rw'ibafu wa Porto Alex Telles. Ikimenyesha makuru Ojogo cyo muri Portugal kivaga yuko Porto ubusabe bayihaye yabwiye Man yuko ubwo busabe butabaho, yuko atane nyinshi bazoba kuko ubusabe batanze butagira sansi. Ati ibi nibiki? Ati ubu n'ubusabe bukuriye umukinyi nka Alex Telles. Ati ntane nyinshi twobishura, ntitubure n'icyo twobishura. Ati nta vyanyu tizana ubusabe buboneka tuvugane ibintu bive mu nzira. Man mbona yuko kwisoko vyanse kabisa. Tugiye kuri Arsenal, ubundi Arsenal na Man nizo kipe zo mu Bwongereza zisigaye ku isoko cyane. Iyi ni imigwi yari yubatse ku rande rwayo yarakwije, nizo kipe zisigaye. Arsenal ishaka kusema Awar na Thomas Partey Atletico Madrid. Arsenal rero kusema Awale mukimenyesha makuru RMC Sport televiziyo muri mu France bivuga ngo na Juventus yoba yiyunze mu rugamba rwo gushaka kusema Awale. Umva Juventus Arsenal bikazogenda kugwanira uwo mukinyi. Arsenal no kuntu tuzitanga y'inyanyi itanga amakashi make bishobora kuba ikibazo. Urazi uko na president waliyo Olas yavuze ko imiratanga amahera atari make cyane, atara aramahera adakwiye umukinyi nka Usema Awale. Akaba rero gusa Arsenal ngo yiteguye gushira imbaraga zose ifise ko transfer ya Usema Awale kamusinyisha ikamupapura Juventus, aho ngo yiteguye no guheba ivya Thomas Partey. Yiteguye kuva mu vya Thomas Partey ifata imbaraga zose ifise iziterere kuri Usema Awale mwiyindwi kuwa mbere isoko ryigura nigurisha rize ryugagwe. Arsenal yamaze kwibika ko Usema Awale. Guys, reka rero tuje kuri yaca kiganiro Leo Messi yagiranye kimenyesha makuru sport ku munsi w'ejo avuga amajambo akomeye, avuga amajambo abafana bose ba FC Barcelona bari bakwiye kumva kabisa. Messi avuga ati ibintu byose nakoze nipfuriza vyiza uyu mugwi. Messi yavuze ati inyuma y'igihe kinini tutumvikana n'uyu mugwi atari uguhuza, ati nipfuje yuko byose ndabishira kwiherezo bikarangira. Ati abafana bose ba FC Barcelona bafise kwiyunga guhera uyu munsi bakanamenya yuko ivyiza bigiye kuza ubu tugiye kuba mu vyiza. Ati ibintu vyose nakoze cyangwa amakosa yose bavuga ko yoba yarakozwe kwari kugira FC Barcelona ibe inyembaraga yongere kuba FC Barcelona tuzi. Ati gushira urukundo no gukora no kwishira hamwe nize bizotuma dushika ku ntumbero zacu nk'uyu mugwi. Ati dufise kwiyunga tukagira icerekezo kimwe canke tukagira intumbero imwe. Ati shaka kurungikira ubu butumwa kuba kuma social media cyangwa ku bantu bose babamenyesha makuru n'abandi hamwe no kubafana bose ba FC Barcelona badukurikira. Ati nimba mu bintu vyose navuze cyangwa ivyamvuzwe ko vyose hariho vyakoresheje nabi cyangwa vyatumye agatsitazwa n'ivyo navuze, amenye uko nabikoze, amenye uko nabikoze nifuriza ivy'umugwi. Ati atagukekiranya mu vy'ukuri nabikoze niyumvira yuko ndimwe ndakorera ivyiza uyu mugwi, ndimwe ndatuma umugwi wa mbere mwiza kuko nyine buri muntu wese avyifuza. Ati uyu munsi jewe n'uyu mwambaro wa FC Barcelona hamwe n'iyi baje biruzuye itoto. Ubu bintu byose ni 100%, ni vyiza 100%. Twiyunge ibintu bimere neza, vyose vyaraheze tuvyibagirwe, ivyamvuzwe ko vyose ubu birarangiye. Ubu nugufata intumbero imwe tugashika ku vyiza tugashika kure. Messi avuze mu majambo akomeye kukiganiro yagiranye n'ikimenyesha makuru sport yari nako muri FC Barcelona ngo Eric Garcia myugaro wa Manchester City yamaze kumvikana vyose
na Barcelona yahoze nakina kiri muto, akaba ari ibiganiro bisigaje kuba hagati ya Barcelona na Manchester City, kandi akaba ari amahirwe yuko ishobora kumutahukana kuko Man City yamaze gusinyisha Ruben Diaz, bishobora rero gutuma Eric Garcia ashobora kuja mw'uyu mugwi wa Barcelona kayisubira mari nako Serginho Dest yamaze gushika mu gisagara cya Barcelona, yamaze gukora ibipimo vy'abaganga, uramubona ngaho amaze gukora ibintu byose vyagenze neza, akaba ategekanwa kutangazwa nk'umukenyi wa FC Barcelona ku munsi w'ejo. Akaba azokora ikiganiro ca mbere n'abamenyesha makuru ku munsi wo kuwa gatanu, akaba azokora ikiganiro ca mbere n'abamenyesha makuru. Kuri Real Madrid hari inkuru mbi, Eden Hazard yongeye kugira ikibazo mu mitsi, akaba agiye kumara hanze igihe kingana kiri hagati ya indwi 3 n'indwi 4 ni hafu ukwezi kose. Uyu munsi ibimenyesha makuru byo muri Espagne ukaba byari vyiriwe bicerebra ati Eden Hazard aragarutse nk'ikimenyesha makuru AS kiti ukugerageza kwa kabiri ku Eden Hazard, bazi yuko aza gukina uyu munsi gwa Valladolid kuko yari yahamagawe, kandi zina kaba yari yanatangaje yuko ameze neza. Vyiriwe bicerebra maka yivuga ati Asensio na Hazard bagarutse, karevya bari bishimye, ariko kubw'amahirwe make Eden Hazard agiye kumara hanze izindi ndwi zine canke 3 atagaragara mu kibuga, akaba arashobora gusiba n'urukino rwa El Clasico ruzubitire 25 z'uku kwezi kw'icumi. Guys, amakuru akaba ari menshi. Lucas Torreira wa Arsenal ngo umuhagarariye yamaze kuja muri Atletico Madrid mu gisagara ca Madrid kumvikana n'uwo mugwi. Ikimenyesha makuru AS katubwira yuko Paris Saint-Germain ishobora gusinyisha Diego Costa umuvana muri Atletico Madrid, ari nako Bayern Munich na Leipzig zifuza umukinyi w'imbere wa Atletico Madrid Thomas Lemar kunizanyo Wolverhampton ikaba yifuza kongeza amasezerano kizigenza wayo Kana Cody mu gihe Manchester City yamaze gusinyisha Wesley Fofana ku miliyoni 40 z'amayero, nyugariro akiri muto bamaze kumukura mu gwa Saint-Etienne, aho Aston Villa yamaze gusinyisha Ross Barkley muvanye muri Chelsea kunizanyo, mu gihe Callum Hudson-Odoi ashobora yifuza kuva muri Chelsea akigira muri Bayern Munich, rimwe iramwifuza kuko Chelsea irimo iramuha umwanya muke wo gukina, akaba ashobora kuyivamo, mu gihe Leverkusen yifuza gusinyisha umukinyi wo ku ruhande rw'iburyo wa Arsenal Sidi Kolasinac, mu gihe Bayern Munich nayo ishobora kwibika ko umukinyi wo ku ruhande rw'iburyo wa Brighton Tariq Lamptey nyuma yaho ibuze Serginho Dest bari bamaze iminsi bagwanira na FC Barcelona, mu gihe kandi Marcos Alonso ashobora kuva muri Chelsea mw'iyindwi nyuma yaho Lampard atangwe gutuma ataka kumutakariza ku cyizere, ari nako Lucas Paqueta yamaze gusinya muri Olympique Lyon agusa miliyoni 20 z'amayero avuye mu mugwi wa AC Milan, ari nako kandi tumaze nk'abaza ngaha muri uko umugabane wa Afrika umumenyereza yahora amenyereza umugwi wa Mamelodi Sundowns wo ngaha muri Afrika wo muri South Africa Pitso Mosimane akaba agiye kumenyereza umugwi wa Al Ahly wo muri Egiputa nyuma yo guhesha Sundowns ikombe cya champion mwaka, akaba agiye ku mugwi wa mbere utunze muri Afrika Al Ahly ufise Champions League za Afrika nyinshi wo muri Egiputa, akaba ari bagiye kumenyereza kabisa, aza ari marahangana n'umugwi wa Sundowns nyene mu nkino za CAF Champions League mw'isezo. Guys, mugire ibihe vyiza, murakoze cyane.